Nezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya kugenda mudukurikirana mwe mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika abarirya nino ku mugabane w'abanyaburaya mwe mwese mudukurikira muherereye mu bihugu vyo ku mugabane wa Aziya abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi mu buraruko mu Rwanda mu burengero muri Kongo mu buseruko muri Tanzania abari ngaho mu bumanuko muri Zambia mwe mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi intara amakomine imitumba ubucimbira imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye mwese ndabahaye kaze fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoje bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi ibintu birabandanya kuyangara muri politike y'igihugu cacu ni mu gihe umugambwe wa CNL hariko haravugwa indongozi zikomakomeye cane zinyegeje inyuma yo gusambuka k'uyu mugambwe wa CNL. Umugambwe usanzwe uramutswa umushingamateka Honorable Agatoni Rwasa rero hakaba hari kuvugwa abategetsi bakomakomeye cane bo mu mugambwe wa CNL batumye abo bise ibishyoti mu mugambwe wa CNL kuja gutezayo akaduruvayo gutezayo injyane zikomakomeye cane. Izo njyane zikaba ziriko ziracamwo umugambwe wa CNL ukubiri zahejeje gucamwo CNL ukubiri aho rero hariko haribazwa ukungeni bizogenda kugira ngo umukuru w'uyu mugambwe Agatogwasa yemange ko atsinzwe arekuye umugambwe awuhaye abo yise ibifyoti. Ivyo bifyoti akaba ari abashingamateka bari basanzwe babarizwa muri uyu mugambwe umugambwe wa CNL. Kuri ubu ngubu rero abo bo muri uyu mugambwe baciye bagumuka. Umushingamateka Agatogwasa akaba avuga ko ni batumwe na Colonel Reveriyano Ndikuriyo ngo niwe yatanze amahera, niwe muntu wa nyuma yarishe amahera ayariha bamwe mu bashingamateka. Abo bashingamateka ngo bakaba baraciye kuri nyeneteka Colonel Reveriyano Ndikuriyo. Uyu ngo yabishuye amamiliyaridi n'amamiliyaridi ayo mahera akaba ataciye avugwa igitigiri ukangana, ariko ngo ni amahera menshi bahawe bagenda bayasaranganya ayandi bayakwiragiza mu mbonerakure zagiye Igitega murantunga zagiye Ingozi kwitaba ikoraniro kaminuza. Iryo koraniro rikaba ryahamagajwe n'abo bashingamateka. Biravugwa ko ayo mahera yose yakoreshejwe atari mu ngengo y'imari canke muri bije y'umugambwe CNL, ahubwo ngo ayo mahera yavuye mu mugambwe CNDD FDD. Izo miliyaridi zatanzwe ziva ku muntu wa nyuma zavuye ko zinjira muri abo bashingamateka zibashikako zari zivuye kwa Reveriyano Ndikuriyo. Niwe yarishe ayo mahera baca batangura gushishikariza no gukangurira abo bose bagiye kwitaba iryo koraniro ngo benshi bari bahawe amahera, benshi bahawe agahembo. Abandi bagiye batezayo injyane nabo bagiye bagumuka bivanye n'amahera bahejeje kuronka. Ngo rero mu mugambwe wa CNL kuko ngo ntago ari bo batanze amahera
yavuyemo canke yarishe ahakorewe ikoraniro, ukungene vyagenze, abiyunguruje, abashitsi batumiwe, ivyabakiriye vyose ntago ari umugambwe wa CNL wabitanze, si wo wabirishe. Ngo bivugwa ko rero ababirishe atahandi ngo bakuye ayo mahera, navyo biri kugenda bija ahabona. Turabandanya kubatohoreza no kubacukumburira tubamenyere igitigiri c'amahera barishwe kuva ngaho mu mugambwe wa CNDD-FDD kugira ngo batangure bateze indyane ngaho muri uyu mugambwe wa CNL. Amakuru arabandanya kuboneka, amakuru abandanya gushika ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi rero nuko abo bategetsi bakomakomeye cane ngo biboneka ko ari bo binyegeje inyuma yo gusambura uyu mugambwe wa CNL, umugambwe wa Agathon Rwasa ngo biraboneka ko barabandanya kumuzimanganya mu ruhando rwa politike, mu rubuga rwa politike y'u Burundi, barashaka kumukumira no kumwigizayo. Benshi ati Rwasa arakomeye cane, CNDD-FDD yaramutinye none itanguye kumwaka umugambwe. Barabona ko ariyo turufu yindi bafise yo kumwaka umugambwe, kuko bihenze na gato bakamwica, barabona ko hashobora kuba iyegeregere y'aba CNL inyankamugayo, zabona ko ata wundi muntu yohangara kwica Rwasa atari ubutegetsi bwa CNDD-FDD, kuko ngo nibwo burabona ko ari we mwansi bufise ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ubwo butegetsi bufata Agathon Rwasa nkaho ari umwansi wabwo, aho rero bashobora kumwagiriza vyinshi, bakaba bamupfunga bakamuhagarika, ariko ngo mugabo ico kumwica, ico kumugandagura bihenze na gatoyi bakagikora. Bihenze na gatoyi bakagikora bishobora gutera indyane zikomakomeye cane, induru zikaduka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Rero kuri aka kanya amakuru tubandanya kugenda tubakurira ijya nino, Colonel Reveriyano Ndikuriyo we yahakanye ivy'ayo makuru, ngo yahakanye ko iyo nkuru igiheza kuja hanze yaciye aja habona arahakana, avuga ko atigeze asambura uyu mugambwe wa CNL, ko ivyo byose bariko baramubeshera ari ibinyoma bariko baragenda barementanya. Avuga ko mu basambuye uyu mugambwe atana kimwe abiziko, ariko uyu Colonel Reveriyano Ndikuriyo yarumvikanye we ubwe nyine mu ntahe ye, avuga ukungene bari muri Abuja muri Nigeria, abwira Honorable Agathon Rwasa, amubwira ko agomba kuva mu mugambwe wa CNL akinjira mu mugambwe wa CNDD-FDD, canke atovamo akaba umubanyi, umugenzi w'umugambwe wa CNDD-FDD, agaheba umugambwe CNL. Ngica bikoze umutama Agathon Rwasa ngo yaciye ahora, ntihagira ico yishura Colonel Reveriyano Ndikuriyo. Biraboneka ko rero Colonel Reveriyano Ndikuriyo afise amakuru, yari asanzwe yayafise ko uyu mugambwe wa CNL bazowumwaka canke bakawutezamwo injyane ugasambuka. Yabwiye Agathon Rwasa ko agomba kuja muri uyo mugambwe wabo, umugambwe wa CNDD-FDD, ko canke akaba inshuti y'umugambwe wa CNDD-FDD akava muri uyo mugambwe wa CNL. Kuko ngo vyaboneka ko rero uyu mugambwe wa CNL
uriko urabagera ahantu hakomeye cane babona ko batawusambuye vyagomba ko ugomba kuzobakura ku butegetsi bariho muri kino gihe. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira fyonda subscribe